Bibiliya iri clair ivuga ngo mbega iyo uhisemo kuba umuja w'umuntu, mbega umuntu ntaba umuja w'ico yahisemo kumvira. None ko twebwe twahisemo kumvira Imana, tukiha Imana, tukiha Kristo, tukamwiyegurira igihe twamwakira. Je ari le 16 septembre 1992 nihaye Yesu, niwe nihaye kugira ngo ndamwumvire. Ariko ico wihaye kugira ngo ukibere umuja, umuntu wese yitwa umuja, esclave yasinya allégeance kuri chef wiwe, kandi chef wiwe yaramufise ko droit de vie ou de mort. Soit waba umu esclave w'icaha kikagutegeka ugatangura kunywa itabi uri umwana muto, ariko itabi rikakuvyura saa 9 ukaja kumena imiryango y'abantu kugira ngo baguhengwa akamego, munipatie kamego. Ako kamego kakagukontrola kakakuvyura, urumogi rukagutuma ugenda uhetamye kandi atagushaka kugumamwo, ariko gwaramaze kukubera chef. La plupart y'abantu bari addicted ku bintu bitandukanye, barashaka kubivamwo. Niyo muriko murabwira ubutumwa abantu bari mu ngeso zimwe zimwe mbi, barashaka kuzivamwo. Yaco mubagiriza kuko ntibibabaha amahirwe, kuko wobaha discours, wobabwiye ngo genda mwigisha abantu bagiye batanguye kunyura umogi, nibo bobigisha neza kubarusha mwebwe. Ariko bari muri eta bamaze kuba abaja bico bihaye, ku buryo nta kindi uyu munsi bafise atari ukukijakarira no kucumvira. Rero iyo wihaye umuntu kugira ngo akuganze umubere umuja, agutwara iyo ashaka kandi wowe uramwumvira. Rero Paulo muri iki canditswe aduhaye uburenganzira bw'ico twebwe twiha kugira ngo tukibere umuja. Ni wiha icaha uzoba umuja ku rugezo rwa atanu umuntu n'umuzoburire dikumviriza, atanu wo guhanura, aho abantu bose mwankanye kuko baguhanuye, aho abo mugendana ukunda arabakurekera uko, naho boguhinyura mu mutima abo ni ukunda ngo habanijije. Ariko barareka kukujija publiquement kuko barabona ko niveau yawe ya engagement na connection kuco wabereye esclave iri fort ku buryo wobasambura, rero bakugira biha amahoro bakakureka. Rero nahaweho guhitamo kuba umuja w'icaha ukakijakarira ukacumvira, canke ukaba umuja wo kugororoka ukabiga ikoresho co kugororoka kw'Imana. C'est à toi de choisir.